Nivyo koko mu nzira y'umusaraba ibigeragezo n'ibipimo ntibibura, ni ibintu vy'amabiriko birakurakuranwa buri munsi. Mwibuke rero ko mu minsi ishize twize ku cigwa camaze imisi 21 twiga ku kigeragezo, igihano n'igipimo, itandukaniro ryavyo n'isano ryavyo, ibisinda bigarukako. Ariko abifuza izi audio twiga kuri kino cigwa murashobora kuzinsaba muciye kuri za nimero nkunda gutanga imisi yose mu mpera y'ikiganiro. None rero mu nzira y'umusaraba ibigeragezo n'ibipimo bigenda bikurakuranwa. Ibigeragezo bikava kuri Satani ngo umukristo ageragezwe, ibipimo bikava ku Mana ngo umukristo apimwe agezwe. Imana idufashe cyane. Ariko rero iyo umukristo ageragejwe na Satani akaneshwa agakora icyaha, canke iyo umukristo apimwe n'Imana akananirwa ntiyubahisha Imana, ibihano bishobora no kuza. Imana idufashe cyane. Satani arakugerageza, agerageza umukristo kugira ute hasi umusaraba wawe, canke basi nivyakurerera kuta hasi kuko uvuga utoya kabisa sinota hasi umusaraba noba memuke Kristo Yesu ubanje yarawikoreye awushikana igorogota aho abo bambwa sinota hasi, udashoboye kuta hasi basi n'imiburiburi upfumugabanyako. Iyi niyo ntumbero ya Satani agerageza umukristo. Imana nayo irageza ukwizera kwawe ngo irabe koko ko uyikunda n'ibyawe byose, ko ari iya mbere mu buzima bwawe. Nico gituma Imana ipima umukristo ikaraba ko ushira imbere inyungu z'Imana canke inyungu zawe, ikaraba ko ushira imbere icubahiro c'Imana canke icubahiro cyawe. Bishitse rero ugata hasi umusaraba canke ukawupunguza ko, ibihano bivuye ku Mana biragushikako ngo wongere wikorere umusaraba nimba wari wawutaye hasi, canke usubize ko ibimanyu wari wamanyuyeko nimba wari wawupungujeko, hama ukomeze urugendo rwawe muri ya nzira. Imana idufashe cyane. Ndabaye kaze rero mu kiganiro cyacu Ijambo Ry'Umusi. Kuri mwe bwari rya mbere tubana, jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza nitwa Irad NDIHOKUBWAYO. Uno munsi turiko turakomeza mu nyigisho tugizemwo imisi. Uyu no munsi ugira kane aho twiga ku Icigwa Ca Kane, dutahuzanya ivy'ibihano n'ibigeragezo n'ibipimo mu nzira y'umusaraba mu rugendo turimwo Rw'Agakiza dukurikira Kristo Yesu. None rero ndabahaye ikaze rigira kandi twishimikize amajambo y'Imana. Turasoma ibitabo bibiri, icete cya mbere Petero yandikiye ishengero n'igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turahera mu cete cya mbere Petero yandikiye ishengero igice cya 5, turasoma guhera ku murongo wa 6 kugeza kuri 11. Ndasoma nihuta cyane. Indanze y'amajambo avuga ngo Petero ahanura abandi bose. 6. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana ak'ubushobozi, kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Muyikorere amaganya yanyu yose kuko ibababara. Mwirinde ibiboreza, mwame mugavye umurezi wanyu ariwe wa murwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa. Mumurwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro iwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mw'isi. Kandi Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, izobahingura rwose ubwayo, izobaremesha ibahe inkomezi, ububasha bube ubwayo ibihe bitazoshira. Amen. Dusenga Imana. Bwirukiro bw'amahanga kibirenge kizema somwa biri mu cyunguzi wacu Yesu Kristo, turagushimira kandi turagukengurukira kuko uri Imana y'ukuri utari ikigirwamana. Uri data wa twese, uri data buja wa twese, uri umucunguzi wa twese, uri umutabazi wa twese, kandi dukunda twese nk'uko umenga turi umuntu umwe
kandi urukundo rwose databuja urukundo ukunda buri umwe wese niko ukunda kuri mugenzi we. Mugabo mwami ntugomba abagenda ukutagomba, ntuhimbagwa n'abagenda ugutandukanye nuko ugomba. Niyo mpamvu data ijambo ryawe rihari ngo ryigishe umwe wese, ryibutsa abibagiye, ritahuza abajuragirika, riyobora abayobye. Ndagushimiye ku bwa kano kanya. Reka rero Mana ubugombe bwawe buranguke mu mitima y'abumvise bose, kandi uwumva wese umushoboze kumvira. Ariko ndanse ku bugumwe bw'umugwanizi bugira icyo bwirase. Ni mu izina rya Yesu Kristo musabye nizera, amen. Intumwa ya Yesu Kristo Petero ariko hanura ishengero arababwira ngo mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izi bashire hejuru mu gihe gikwiye. Satani ngo niwe murezi wacu, ngo yama ariko arazunguruka arondera uwo arotsa. Ibigeragezo vyama bisuriranya ku buzima bwa buri mukristo, kuko ari intumbero ya Satani yo kukugwisha ngute hasi umusaraba cyangwa uponguzeko. Gutashya umusaraba ni kwihakana Yesu Kristo burundu. Uti jewe namba na gato ivy'agakiza birananiye, aho umusaraba utaye hasi wose. Gupunguza umusaraba nawo ni kwa kundi uvuga uti oya, nahora ndirimba, nahora ndi n'umusenzi mu cyumba, nahora mvuga n'ubutumwa, nahora mpanura, nahora ngena no kuraba abagwayi mu bitaro, bino bikorwa byose ndarumenga birananije, reka ndabipunguzeko. Gupunguza ibikorwa by'Imana niko gupunguza umusaraba. Nahora iminsi yose namira ku rusengero, mu rugo nkasanga ibintu byapfuye, reka amasaha namara ku rusengero ndayapunguze kugira ngo ngere ntabari byo mu rugo, aho punguje umusaraba. Ariko Yesu yavuze gute? Wiyane n'ibyawe byose, hama wikorera umusaraba. Mwindi mvugo, wihanganira amagorwa n'amarushwa, hama umukurikire. Paulo yongerako ngo urangije gukora ibyo byose bibiri unezerwe. Nimba ari kuguteye amaganya, nimba ari kuguteye umubabaro, nimba ari icyo ugomba cyangwa ukeneye, kimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga. Petero rero arababwira ishengero ngo tube maso, kuko Satani yama ariko arazunguruka arondera uwarotsa. Udataye hasi umusaraba upfuma upunguzako. Mugabo aravuga ngo tumugwanye dufise ukwizera gushikamye, kuko tuzi neza ko abandi bose bemeye gukurikira Yesu Kristo bari mu mpande zine z'isi, mu moko yose, nabo bari mu marushwa nk'ayo turimwo, bari mu magorwa nk'ayo turimwo, ariko kandi ko nabo basabwa kwihangana nk'uko natwe dusabwa kwihangana. Arangiza avuga ngo nitwaheza kubabazwa akanya gato, Imana izoduhingura rwose, ituremeshe, iduhe n'inkomezi. Mugabo ngo twicishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana, kugira ngo ize idushire hejuru mu gihe gikwiye. Imana idufashe cyane. Ube maso rero mwene data, ibya runo rugendo rw'agakiza ntabwo ari byoroshe. Ibya runo rugendo ntabwo ari byoroshe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo iby'agakiza si bisanzwe, kubw'ibyo umuntu wese imbere yuko ahitamwo gukizwa, umuntu wese imbere yuko ahitamwo gukurikira Yesu Kristo, ngo amaze atore intebe yicare ajige ko neza urugendo rw'agakiza rumeze uku. Ibisabwa no kwiyanga no kwiheba no kwikorera umusaraba kugeza ku iherezo. Mbere muri uko kwiyanga no kwikorera umusaraba n'ugupfa gushobora kubamwo, nkasabwa kwemanga gupfa nzira Yesu Kristo sinamwihakane, nkatabwa mu muriro kumbure bansaba guheba Yesu ngo bandeke, nkemera gutabwa mu muriro nkashanga tokombera hakomeba Yesu. Imana idufashe cyane. Burya Shadraka na Meshaki na Abedenego Imana itogomye gukora igitangaza ngo yiyubahishe i Babuloni, uribaza ko batari batokombeye mu muriro, kandi nabo bari babizi neza ngo Imana ishobora kudukiza cyangwa ntidukize. Mugabo ngo muri byose ntabwo tuyihemukira ngo dusenge igishushanyo. Wiyaza ko hatariho abaturiwe. Hari abakristo benshi bemangiye agakiza kugeza kugupfa. Stefano yaratewe amabuye hako yihakana Yesu. Ba Petero, ba Paulo, ba Sira, ba Luka bapfuye impfumbi cyane bemanga Kristo Yesu. Niko bimeze kugeza ku iherezo. Satani araturondera mu nzira zitandukanye. Ube maso ngo umugwanye ufise ukwizera gushikamye. Imana idufashe cyane.
Turangirize mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 26 ku murongo wa 41. Yesu aravuga ngo abwira abigishwa biwe ngo nimube maso musenge ntimuje mu mosha mabi, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufise intege nke. Imana dufashe cyane. Mwene data, kugira ngo mu bigeragezo bya Satani akugerageza ngo uce hasi umusaraba canke upunguze umusaraba, kugira ngo uze uneshe umugwanye koko ufise ukwizera gushikame, ushikame mu kwizera, wibuka urukundo rw'Imana yawe, wibuka n'ingomezi z'Imana yawe, ko urukundo Imana igukunda rusumvye ububasha ugwango Satani akwanga, ko ingomezi z'Imana yawe zisumbiza Satani. Imana ikugwanira isumvye ingomezi Satani akugwanya. Imana ikugwanira iragukunda gusumvya kandi urukundo rwayo rusumvye ububasha ugwango Satani akwanga. Wibuka ibyo byose ko yagutangiye umwana wayo Yesu Kristo aragupfira kubera incungu. Ibyo bituma ukwizera kwawe gushikama ntunyiganyige, kandi uremeshwe n'iri jambo ngo namba upfa cange uriho ni kubwa Kristo, kandi gupfa kuri wowe n'inyungu. Upfuye ugapfira mu gakiza, mbega ari inyungu isumbiyo, kuko benshi barabayeho bararamba barambira mu byabo bipfiramwo, mbega bungutse iki ko bazosha ibihe bidashira. Ubana ukwizera gushikamye. Hama iri jambo naryo nja kurirangiriza ko Yesu ahanura abigishwa biwe ngo nimusenge nimuje mu mosha mabi. Nawe usenge kandi ubudasiba no kwisonzesha ubishiremwo, kugira ngo zankomezi zawe zigwire, ubana ubushobozi n'ububasha bwo kunesha ubugunga bw'umugwanizi, ushikame mu kwizera. Satani yakugerageza uneshe, uhagarare mu kugororoka, wizere Imana, unywane nayo akaramata, uharanire ubugombe bw'Imana gusumba ubugombe bwawe, kugira ngo Imana idufashe cyane. Imana nayo ubwayo niyagupima uzutsinde mu gipimo. Ibi bizotuma uba ugukurikira Kristo Yesu mukuri, kandi Imana izoguhimbarirwa. Imana idufashe cyane. Uhagarara ushikame mu kwizera, hama kandi usenge ubudasiba ngo ntuje mu mosha mabi. Satani yamariko arakurondera, nimba nawe utamuriko urarondera Imana ngo ikugwanire, utamuriko wiyegereza Imana ngo ikwegere, hama Satani umugwanya guhunge mu gusenga no mu kwizera, amosha mabi azokwinjiramwo nawe uyinjiremwo, usanga utaye hasi umusaraba cyangwa urawupunguje ko uguye mu cyaha. Iri niryo jambo nari mfise nganira namwe kuri uno munsi, kandi ikigwa cy'uno munsi kirangiriye hano. Ku munsi ukurikira tuzokwiga ku bintu bituma abakristo benshi bananirwa kwikorera umusaraba bagatsindwa. Ibyo tuzovyiga ko ku munsi ukurikira. Kristo Yesu abamera umugisha. Nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, uhoraho Imana abahezagire cyane. Hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu vyaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 255 99 488 Izi nizo nimero zanje za WhatsApp, unyandikire kugira ngo mbigufashemwo. Nimba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. Eka nawe we ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacu, unyandikire kuri izo nimero. Ibisigaye ndushiza kubamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. Ibisigaye murushirize kandi kudusengera. Musengere cyangwa umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo ora Imana rushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. Kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabafasha bikomeye cyane gose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise contact zabo no mu yandi magroupe yose ya WhatsApp murimwo. Ora Imana zo bibahezagirira nimwabikora mu bikunzi. Tuzokomeza ku munsi ukurikira naho butaha, muzigamwe cyane.